Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya mwiza cyane, umwanya udasanzwe aho Imana yaduteguriye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire namwe muri aya majambo y'Imana muri iki kiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Mumvise aho ishengero rya Hope Church rikorera ni mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni riri hafi y'uruzi Gikoma. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza wuko tugira tubahe akajyo mubanze mumvirize ijambo ry'Imana. Inyuma y'ijambo ry'Imana ndaza kugusengera wewe nimba uzoba ufise umutwaro uyu cyangwa uwundi. Ni ijambo ry'Imana twavuze mu ishengero rya Hope Church. Ndaguhaye kaze nawe wumve nkuko wari uhari, kandi amajambo aza kuvugwa azoba araba wewe nawe niwumva ijambo rigukoze ko wumve ukwizera, wumve ko nawe Yesu yogira icyo akoze ku buzima bwawe. Reka uyu mwanya rero tubaye akajyo kugira ngo mukurikirane ubutumwa bwiza. urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe. Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. umwe yari umukuru umenga w'abakevyi, nundi yari umukuru batabaza bari abakuru babiri. Baca nabo bagira ikosa ku mwami, baca bafungira hajya. Bageze muri ako gasho, umunsi umwe bararota inzozi zigomba gusa. Baba prisonnier babiri barota inzozi zigomba gusa, batangura kujondamika imitwe bababaye n'umubaro mwinshi n'agahinda n'iki. Sinzi ngene Yosefu abaserutse ko ati wazee, sasa mbona kumbure hari amaterme yo muri prison abafunze, sinzi je sindigira mfunga. Kumbure ambye ati wazee bimeze gute none ko mbona mwe nambye ati acha shato twarose inzozi zikomeye cyane. Baramubwira inzozi barose. Yosefu ubwo nyene mwe mu Imana muzamwo acha babwira ati reka ndazibasobanuri ati wewe hataragera iminsi 3 ugiye gufungurwa, kandi umaze gufungurwa uzoca usubira mu kazi kawe ko guhereza ibwami. Uzoca ubandanya uri umukuru w'abakevyi, kandi bizogenda neza. Uwundi agira kabiri nawe yari yatinye kuvuga inzozi ziwe, nawe atavuga ati uyu bamubwiye vyiza nanje kumbure ni vyiza. Urazi ko abantu bakunda ko bavugisha ko vyiza, sivyo none nk'ubu mvugishije ati wereka kwiba, tuvuga ati pastor wana we naye. Ariko mvuze ati yanzu yawe igiye kuboneka, tuvuga ati ibyo ni sawa. Haleluya. Sasa wa undi agira kabiri nawe avuga ati reka nanje nkubwira inzozi zanje. Yosefu amubwira ati sasa probleme we ni danger, we nta minsi 3 sigaye batagusoye mu gasho. Très bien. Ati mugabo bazogusora bace bakunyonga, kandi nibaza kukunyonga bazogushira ngaho ibikoko nivyo bizogya ikiziga cawe, nta nubwo uzohambwa. Ya minsi 3 kwa kundi nyene ntibiraba. Mugabo Yosefu wa undi wambera mubwira ngo numara gusubira mu kibanza cawe uzunyibuke. Numara gusubira mu kibanza cawe uzunyibuke. Ni bangahe bibuka babagiriye neza? Amaze kumubwira ati genda nuwasohoka uzunyibuke, za nzozi koko ziraba. Mugabo wa undi asubizwa mu kazi, mugabo ntiyibuka Yosefu. Imagine umunsi urahera ntiyamwibuka, iminsi 10 irahera ntiyamwibuka, ukwezi kurahera ntiyamwibuka, umwaka urahera ntiyamwibuka, imyaka 2 irahera utavuga ntiyamwibuka. Cyangwa navyo mumva mundugirize ijwi kumbure ntibyumvika.
ari inyuma muranyu. Amen. Amen. Ubu ni sawa. Haleluya. Sasa imyaka ibiri iheze, Imana igomba kugukiza nibura ibicisha. Umwami atarota inzozi, ahamagara bakamenyi, ahamagara bazi ubwenge bwose, ababwira ngo bamusobanurire izo nzozi. Harabura n'umwe mu bize n'abatize n'abakamenyi n'abapfumu nabyandagutakiye na bya bigirwamana byose birabura inyishu. Mugabo wa wundi yasubijwe ibwami acaribuka ati hari umufungwa umwe twari kumwe yigeze kumbwira ibyanjye ati ariko n'umuprisoni. Mu majambo yose yamubwiye yarayibutse uretse rya jambo yamubwiye ati uzunyibuke. Bwana Sesana, ndasubiyemo kandi kubaza, wibuka kangahe umuntu yakugiriye neza? Nimunyishure ishura umutima wawe. Wibuka kangahe umuntu yakugiriye nabi? Atsha ikibi ntuzenya yankoreye. Icyo ni kenshi kikuguma mu mutima ngo nibyo yankoreye. Ariko ibyiza umuntu yagukoreye si kenshi uvyibuka. Ntunyishure, wishyura umutima wawe. Kugira ngo ugere aho ugeze, hari abantu bagiye bakora ariko ntabwo wigera ubibuka. Ariko bagukoreye ibibi bora bibuka, uribuka ikibi bakoze. Ngabo iciza cyabaye ntabwo ucibuka. Bwana Sadesa. Wa mukuru w'abakevyi ibwami acabwira umwami Farao ati buriya hari umuntu yigeze kumbwira inzozi cyagiye wari wamfunze. Umwami ati arashaka kuzisobanura ati ujya ni finale. Ati bijya byose byabaye n'ingene mwanyonze naka nikujya nyene yari yabitubwiye. Kweli mumpamagarire. Yosefu yarasigaye afise ibishatsi. Sinzi ingene bimeze kuko bavuga ngo bavuye baca bamumwa umushatsi baca bambika baramwoza bamambika izindi mbuzu shasha. Acagenda ibwami. Yo ne etape ya mbere itanguye ashitse ibwami. No nuravyumva yo amena ni nonya vraiment. No Changenze nga ashika ibwami. No arinjira ibwami. No bamaze kumukura bya bishatsi. No n'impuzu za vere zavuyeho. No bamambisa agakoti keza. Ageze ibwami rero. Haleluya. Turatanguye rero. Yosefu ageze ibwami. Nakiri nk'abantu. Biratanguye ivy'Imana yasezeranye. Agezeho umwami aramubajije ati mbe Yosefu ngo mbe witwa nde? Ati je nitwa Joseph. Haleluya. Bari bazi ngo azohera mu gasho. Nuwasobanuriye inzozi amubwira tuzumvugire hariya mbeyo. Mugabo nawe nyene ntiyamwibuka ariko Imana iramwibuka mu zindi nzira. Yosefu agira umwami ngo umwami amaze kumubwira inzozi Yosefu abwira ati Imana niyo iza kuma gusobanura ntabwo ari jewe. Ati reka nkubwira hagiye kuba imyaka ndwi y'inzara kandi hagiye kubaho n'imyaka indwi yo guhaga. Nukuvuga ko imyaka indwi ya mbere muzokwimbura cyane muimbure byinshi ariko iyindi myaka azoba inzara ikomeye cyane. Tikubwivyo atangura guhimanura umwami. None uravyumva. Atangura guha impanuro umwami aramuha conseil. Ati bon, je impanuro no guha ex prisonnier. Kandi aho nibaramubwira ko bamukuyeyo Burundi bamuhamagaye kugira ngo avugane n'umwami hama peut-être bacho bamusubizayo kuko icyaba ari bamufungiye nicari bwahere. Bwana Spesa. Ati bon, ndago umugambi rero yihagazeko dutinye. Haleluya. Ati urabona rero ikindwi rero umuntu w'ubwenge umubwire yegeranye ibigega byose abantu bose imirima iri hafi y'igisagara bayegeranye yose bashire hamwe. Amen. Maze ibikwe imyaka ndwi muri ko murabika hama imyaka ndwi y'inzara niyaza hama mutangure rero kuca muza muragurisha ku banyagihugu leta ironka amahera abanyagihugu baronka injya.
aratanze impanuro abaminisitiri batashoboye gutanga, abadeje batashoboye gutanga, abantu uze batashoboye gutanga. Mugabo wabo yatse prisonnier kandi umu étranger, non pas umu étranger, umuja. Haleluya. Wa muja ni wari kwavugana ni watanze impanuro. Umwami ataravuga ati ivyo uvuze nivyo, ati kandi uwo muntu w'ubwenge ntoye wewe, ati kandi ndagwaye kugaba igihugu cyose n'ivyo mu nzu yanjye vyose, kandi apres jewe ni wewe. Amanominasiyo ya kera ntiyari yoroshe. Aramwegurira Yosefu yerega muri agenda umuheburayo bazanye ndumugurano, ati no wenda kugize apres moi ni wewe, kandi ku mikogote yanje ingetso tugenda zo atangura jewe hama wewe hama bandi nyuma. Ivyo Imana yavuze ndugu yangu bitebe bitebuke bizo. Ivyo uri kuracamwo uno musi biko bikujana ku nyishu yawe, biguma bigusurika. Nubabare Yosefu iyo abagahungu kameze umutima mubi yari gusigara yamenyo bakuruwe bari ko aramugurisha, ari gufata umwe basi no ngaka avuga ati ngende ndagushaka hasi n'inyama nibi. Mugabo yararetse agira avuga ati ivyo Imana yavuze bizoba, bitebe bizoba nk'uko Imana yabivuze. Haragera igihe rero baregeranya bya bijyo, baravyegeranya imyaka 7 irahera bari ko baregeranya. Yosefu n'umushefu iwabo se murazi ko bamubwiye ngo yariwe n'igikoko, bafashe amaraso y'imene abariyo bajovyamo ya muzu ya Yosefu yari nziza y'amaboko maremare, niko Bibiri ivuga. Kandi se mu mutima we afise agahinda katabaho, azi ngo umwana we yarapfuye, na bene wabo bazi ko yapfuye, ko bamugurishije nk'intungwa. Barasende sana abari bazi ko bakugurishije ugiye kuba nk'intungwa, noneho ubaye wa kabiri ku mwami, noneho ubaye uganza ikigega cy'ibwami, noneho ubaye uganza ibigega by'igihugu cyose. No iyo aba basi n'umu étranger, nta nubwo uri umu étranger uri umugurano ukaba nta Imana itogukura ndugu yangu. Eske ufise ingorane nini cyane, aho Imana itogukura ni hehe? Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere ko rero ubutumwa bwiza bwagize icyo bugufashije. Reka dusenge Imana kugira ngo nawe ikugirire neza. Nimba ufise umutwaro ubane nanje rero muri amasengesho, kandi wizere ko Yesu ashobora kugira icyo akoze mu buzima bwawe. Reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndakweretse umwene data afise ikibazo gikomeye cyane, yama aburota nabi, akabona imizimu iza kuri we. Mu izina rya Yesu Kristo ndabikuyeho. Ego kuko ndabona umuntu ariko ararira avuga ko arota abona imizimu, abona bapfuye, abona abantu ibintu biteye ubwoba, ariko ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Reka Mana wigaragaze nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse n'abandi bafite imitwaro iyi n'iyindi, Mana ubitwararike nabo nyene, ubabere inyishu, ubagwanirire guhera no munsi ikibazo kibe kibe giheze, maze atangura ubundi buzima bushasha. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwani mchunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi, nizere rero ko Yesu akugiriye neza. Ego nizere ko Yesu akugiriye neza, kandi guhera no munsi wumve ko nawe wishuwe. Reka rero muri aka kanya rero ndabaha kanya ko gukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Ego si nahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Reka ndaguhe izo ntahe, ni wumva nawe wumve ivyo Yesu ariko arakora, wumve ko nawe yo kugirira neza.
Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ashimwe. Agitangura gusenga nagiye numva mu nda hari ibintu binjya cyane, numva harashushe. Agiye kurangiza numva hakanye cyane. Mwami Yesu rero agire neza, je numva nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Naje ndashima Imana nashitse ngaha numva fisi seseme, ariko ndumva ubu byaheze byose bimeze neza. Kabashima Imana kandi ko narimaze iminsi ngwaye mugabo nakize, kandi nkashashimira n'umubyeyi wacu ikibazo nambwiye asengere caravuye mu nzira. Yesu abahezagire kandi abongera umuriro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ahantu kuri hari Imana, hano hantu hari Imana by'ukuri. Jewe mprofisa akakanya kuwa Mungu uheze naraciye mu biro ndabwira umwungere wanje, ndamubwira ati burya jewe nafatiwe ahantu ku kazi ibintu byinjiye mu kuboko byinjirana mu kuryo, hageze ku mugoroba birahindura biza mu kubamfu, nayinde bimaranye nk'amezi abiri. Hama kuwa Mungu niho nashitse ndamubwira umwungere wanje turasenga maze gushika kuwa mbere nukuri naragiye kubikorwa ndakora ndasubira ndiyumviriza na pomade nahora nkoresha ndayibika ndasubira ndiyumviriza nsanga nakize. Rero nukuri mpagaza nshima Imana, nshingira intahe mvuga ko muri Hope Church hari Imana. Nukuri ntimuje hirya no hino, aha hari byose. Imana ibaho umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mumfashe dukomere Imana yacu amashyi. Magaze ngashima Imana nanje kubyo yankoreye muno mwanya. Ari ibintu nari maze imisi sengera kandi giye kirekire cyane, ariko nabariwe ko nishyuwe uyu munsi nyene, kandi nivyagaragara nzoshima Imana bihagije. Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi bwa mbere ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nanjye ndashima Imana cyane, naribarutse nibaruka Cesarienne, byari bigoye cyane, byari bikomeye. Abandi barabatahura barambwira ati mama wewe nturakira, barambwira ati kubera hari ukuntu bamubitara abaganga bakakurambirwa, baravuga ati taha nta kuri n'ivyanka uzosubira ugaruke, ti kuko wowe ahantu twabaze hari ibinure byinshi ntiwuma nk'abandi. Ndataha nguma numva ingorane ziguma ziza. Ejo nariko ndabwira umuntu tubana ndabona nzosubira kwa muganga kugira ngo basubire barabe neza, barambwira turasubirayo n'ubundi atwari bakurungitse utarakira, ariko shitse ngaha ko naje mfise ububabare bwinshi buraheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngashima Imana je ngaha numva mbabara mu nda, ariko nashimana ko nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Nje gushima Imana kuvyukuri iyi ngoro y'Imana. Nukuri hari Imana, mubanze mumpera amashimana. Jewe nje gushima Imana, nari maze igihe ngwaye urutoke rukaguma ruhunja, simenye ikirunja mu rukavyimba n'ugwara ndabona ko rugomba ruveyo, ariko turiko turasenga nagiye numva ruko rurakamwe umuriro, naciye nguma kugira uwo muriro numva ko wopunguka, ariko tumaze kwicara wa muriro waciuhera nca numva urutoke rurakanye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi igihe twariko turasenga naje numva mbabara mu mutwe cyane, naguma mene ku mutwe, numva imisonga igumenyurana mu maso no mu mutwe, ariko twariko turasenga numvise ibintu biza mu mutwe, ubu numva ngomeye neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje mbanje kubaramusa mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kuri uno mwanya mbaye hano hantu, nari mfunze ukwezi n'indwi zibiri,
ntashika hano hantu ku mpamvu y'umubiri ukungene wagiye umpinduka ariko icyo ndagishima Imana ko banyandikiye ibitaro no kuri sinigeze ndavyinjira Imana yarafashije ikindi ni ukuri nshimye Imana nuko nshitse hano mu gihe cyose aho mbaye hose naguma ndiko ndarira Mana kubera iki nanje abandi bari mu nzu badapanze mugabo je nguma mpande nukuri numva ko inyishu yiwanje nayo nyene ibayemo Imana baheza Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe nanje magazi ngashima Imana dimanche y'indwi iheze twarasenga sengera abagwayi ariko sinabashe guhaguruka ngo mvuge igitangaza Imana yakoze ariko narabibonye muri nondwi bwa mbere na mbere ndanga gusaba imbabazi Imana kuko Imana yarabinkore ntabwo nashimye ariko no munsi Imana nishimwe cyane narakize yari ingwara yo mu maraso yari imbangamiye cyane sinabasha kuvuga ariko ndashima Imana ko yanabaye kandi ubu ndiyumva meze neza cyane Yesu abaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe amananje maguruke ashima Imana nari maze igihe kirekire fise passport ntazi iyo mbucanja ntazi ico Imana ibuca inkorera nari nihebuye mugiye Imana iranyishuye iriko irancira inzira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe naje mpagaze ngashima Imana ku bitangaza Imana yankoreye je narafashwe n'ingwara idasanzwe nkeka n'umudokiteri wose ndamwigana ingwara ngwaye byaramusiga umunsi wa mbere ngwaye natangiye gufatwa no kubura impwemu ndabura impwemu nge muri douche mpaka gupfira muri douche mva muri douche biranga nuko mvuga kubera kubura impwemu zirakatika burundu niho sinzi ko nabivuze ndabivuga muri groupe ko ngwaye y'abadimi Gerardine arantelefona ambwira ati ugwaye gute ndabimubwira ko ngene ngwaye sinanzi ko bari ngaho masengesho ashavuga ati mbwira adresse y'inzu yanyu ni nimero y'inzu na adresse ahantu inzu yanyu iri ndabimubwira ashavuga ati reka rero dusenga Imana irakora igitangaza yarasenze nukuri cyane hatangura kumva kuvuga numva imwe muzi ko ziragaruka mugabo ukeye bikanga ngumye mvuga nkumva umenga aha ngo masaduke mukuru wanje aravuga ati none twogwarira rimwe ingora tutaze hano zivuye genda wipimishe amwateka kwanda ngene nipimisha ishano ngiye kwipimisha ishano bararibura cyangwa ndakubona n'umudokiteri arapima avuga ati none uragwaye tension cyangwa ati je nta tension ngwaye arambwira ati none haba uri umuntu yoba yagushavuje cyangwa ati oya arapima tension arabura apima ntuzenya mu intestin arabura apima ingwara zose arabura mfata ko tumbuza ingwara zose genda wipimishe typhoid wipimishe na malaria ngiye kwipimisha typhoid barabura malaria barabura mfata none nibiki achavuga ati rero tugomba dupime igitigiri cy'amaraso wobufise tumva ko ari amaraso make nuko bara amaraso menshi ati nta kibazo achavuga ati nindi ngwara isigaye twopima ni diabete ko ingwara zose twazibuze ati Imana none nkaje no gwara diabete bivuye kuki cyandabwira docteur je sishobora kugora diabete nikibaho ngo kubera ngo niho kurapima uminga ku bintu je niyize cyangwa ati Imana nizeye sho kugora diabete igwara abantu bakuze kandi je simbona ko ene je no gwara diabete docteur acaratwe nkavuga ati je ndakugenge ndupime bino bipima cyo mututangura kumeneka amwe n'uvuma nga no sara ati Imana ni ibintu nibiki bavuga ati katubasengere barasenga baje kunsengera Gerardine arantelefona ati bimeze gute mwati nta mitende ngo reka dusenga Imana mwati ego numva meze neza ndavuga nta mwemu nangorane yimwe mufise no kuba baramunda nta bibyo nkifise nukuri muyikomera Imana yanje amashi. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera ntibibagire kugira subscribe canke sabone wibuke kubusangiza n'abandi. Nizerere ko izi ntahe zigize icyo zibafashije abantu rero mwese muri ko murakurikirana zino ntahe izi ntizari ntahe zose oya izi ni zimwe mu ntahe zibiri ko birakoreka izindi marazumvise nimba muhora mumviriza kino kiganiro izindi nazo tuba tutazifashe ni byinshi cyane Yesu ariko arakora mu shengo rya Hope Church nawe arashaka kubigukorera ego cyane nawe arashaka kubigukorera ego kabisa ndaguhaye kaze nawe ku munsi wejo nawe uzoze Yesu akugirire neza
ejo tuzosengera abantu bose bafise imitwaro iremereye ihambaye na yayindi hari ikintu ushobora kuba warasengeye ugasanga wagisengeye kirekire mugabo ukabona umenga ntikyo kirishugwa uzoze ejo Yesu azogukorera igitangaza uzotangazwa n'ivyo Yesu akora. Yesu akora vyiza cyane kandi agirira neza bose ataravye nkunzi ataravye aho uvuka ataravye ivyo wize ataravye ivyo utize ataravye ibinabiriya aragira neza ataravye n'idini. Kaze rero ku munsi w'ejo dusenga gatatu tusami gatatu nuvuga dusenga isaha 2:15 tugasenga kandi isaha 4 amiga kabiri agira isaha 4:45 amiga agira gatatu tusenga isaha 10:30 zijya abandi bita misa ego tuzite misa nyene uko nyene misa ya mbere isenga saa 2:15 misa ya kabiri gasenga saa 4:45 misa ya gatatu gasenga isaha 10:30 ndagwaye kaze rero nawe uzoze wibone igitangaza c'Imana wumve nawe ingene Yesu aryoshe nawe ukorerwa igitangaza nk'iki kandi ni ku buntu nta mahera usabwa nta mazi bagusaba ngo ugure nta mavuta bagusaba ngo ugure oya twene dusaba amavuta ngo ngugura amavuta ngo gura amazi ngo byaduze byamanutse ngo kubona n'umukozi w'Imana ngo uri amafaranga ivyo ntibiriyo twe turagusengera kandi ku buntu ego turagusengera kandi ku buntu kandi wishuwe ugataha twebwe twaherewe ku buntu natwe dutanga ku buntu kugira ngo Yesu agenda afasha abantu bafise ibibazo ibi nabiriya nawe woba uri umwe mu bafise ikibazo iki canke ikindi uzoze ku munsi w'ejo rero guhera ayo masana avuze tusenga gatatu saa 2:15 tugasenga kandi saa 4:45 kandi tugasenga isaha 10:30 ndaguhaye kaze cyane kandi ku munsi w'ejo rero turafise n'inyigisho zabubatse nako zaba mama ejo turafise inyigisho zaba mama na mama nabigeme isaha 8 turabaye kaze abamama nabigeme isaha 8 mu nyigisho zanyu inyigisho nziza cyane muzotangazwa no kumva ivyiza biri muri iki gihugu abigisha bakomeye bo muri iki gihugu muzotangazwa no kubona ibiri biriko birabavamo ingo nyinshi rero ziramaze kuronka kugirwa neza bivanye n'inyigisho nk'izo twamatugira z'urugo rutunganye turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo nembura umwigeme ageze cyangwa umumama turasabye rero papa ko bazobahe uruhusha canke n'agatike kugira ngo bikunde ntihagoye ni mu Caramagahahe urutse bisi ufashe nka bisi muri ville ukuruka bisi kujya 11 nibarabara rikurikira biti rya 12 abandi bakagita ry'amabeni ni hafi y'uruzi gikoma uri hagaze ko iryo rya 12 ucubona ishengero ntihagoye n'ishengero riri mu rupangu harimo na portail ya bleu uhashitse inzu ya mbere yo ku rusengero yo mu rupangu rw'ishengero ni etage twubatse etage ucubona eglise ndende hama ifise clôture hama portail ya bleu biba byoroshe cyane ntiyagoye kuri yo portail yanditse ko Hope Church turagoye kaze rero ku munsi w'ejo ayo masaha ntagucike urashaka kujuragirika kumbure ntuhabone neza canke ukaba ufise akabazo wobaza ndagwaye nimero zo mu protocol arashaka kwishura kandi neza ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 uti tesene bwafata ico nandika ko gifate rero ndakubwire 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03 turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo ntutangwe Yesu agomba kugirira neza uze kugira rero ijuru ryiza ijuru ryo mugisha vuga uti amen ijuru ryo kubona Imana vuga uti amen ijuru ryo kurota ivyiza vuga uti amen ijuru ryo kwitabwaho n'Imana vuga uti amen ijuru ryo kuronka inzozi zivuye ku Mana vuga uti amen ijuru ry'umutekano n'amahoro kuri wewe vuga uti amen ego ndabivuze mu izina rya Yesu kandi birabaye Yesu aguhezagire wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengo rya Hope Church murakoze cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi gikoma. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96
96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.